Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. L'article 276 il a prévoit yuko umuntu ashikanye chiffre d'affaires ya 25 millions directement kiba assujetti à la TVA. Uno musa bari assujetti à la TVA ari 100 millions. Nabo bacha bagerageza bashitse kuri 999,9 akacha heba gukoresha iyo facture yo societe akacha koresha facture y'undi muntu. Ubu rero twagabanije yuko umuntu wese ashikanye 25 millions ari assujetti à la TVA. Mu cyamuvuga ati azoronka kaya mashini gute? Turiko turagerageza gushaho ubuhinga abantu bazokoresha bakoresha telefone mu gakoresha. Kuko bana bacha bitwaza ko kaya mashini karazimbye oya. Turi kukivini baza ko vuba tuzogashiraho. Hanyuma fixa kandi lo c'est d'assujetti seulement par option. Par option, kuvuga yuko ça c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Umuntu ashikanye 5 millions akavyifuza arashobora kuba assujetti à la TVA. Twayishizemo kubera iki? Hari abantu bose ni bari motivé par ni bafise mauvaise foi. Hari abifuza gukorera mu mucyo. Kuba ka machine niyo manuro nibaza ko no abantu baba contribuable. Mu bihugu nk'ibi by'iwacu bivuye mu ntambara n'iki. Kandi ubona ko byifuza guhindura. Ufise intérêt gukorera mu mucyo gusuma ubandanya winyegeza kuko uko turondera guhinduka niko turondera kugenda kurondera ibyo wakoze mu nyuma. Rero ni byiza yuko ukorera mu mucyo bya bindi byose wanyegeje kijya gihe uzibira aho abantu bazoza gutorera inyishu bati naraje kuko no mu bucamanza iyo wemeye ikosa igihano kiragabanuka. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.